Abigeme canke abapfasoni barateye intambwe mu bikorwa bitandukanye kuko ubu baraja mu bisata vyose kandi ugasanga barabishoboye nk'abahungu. Vyashikirijwe na Leokadi Ndacayisaba, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bwa none kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 Ruheshi umwaka wa 2022, mu gihe yariko arugurura ibikorwa vy'isabukuru igira kabiri y'ishirahamwe Kiti Habe mu ntumbero yo guhimiriza abigeme kwijukira ubuhinga ngurukana bumenyi. Tugejeje kugurura inama izomara imisi 6 urwaruka rwo mu Burundi ruri hamwe ruriko rurigira hamwe ingene boteza imbere ubuhinga bwa none, ingene boja hamwe n'urundi rwaruka rwo hanze ruriko rurabirabira ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo bashire hamwe ubumenyi maze nabo bibafashe kugira ngo baze biteze imbere biciye mu buhinga bwa none. Cane cane urwaruka rwo mu ma universite y'u Burundi, abahejeje amashure bicaye canke n'ubundi rwaruka ruriko baragira imigambi yabo mito mito kugira ngo bashobore gushira hamwe ubumenyi baravye n'abandi bo mu bindi bihugu bashoboye gutera intambwe bamaze kugera kure mu buhinga bwa none, bamaze kugira nk'amaproje yabo. Nivyo abigeme canke abapfasoni kenshi barakunda kwikumira, murabizi no mu mico y'ikirundi uko vyari bimeze kuva kera. Hariho ibisata bimwe bimwe wasanga umwigeme atinya kujamwo, ariko ubu twovuga yuko hariho intambwe idasanzwe tubona kuko hariho n'amashure y'abigeme yiga ivy'ubuhinga bwa none, kandi ugasanga ababigiyemwo bararonka impamyabushobozi kandi ugasanga barabikunda. Ishirahamwe Kiti Habe rikora ibijanye n'ubuhinga bwa none. Iyo sabukuru rero ije mu ntumbero yo guhamagarira ayandi mashirahamwe akora ibijanye n'ubuhinga bwa none gufasha mu iterambere ry'ubuhinga bwa none. Jane Irakoze ajejwe igisata cyo kumenyekanisha iryo shirahamwe. Mu kigo ca Kiti Habe turakora ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi, muga vyari vyiza yuko twegera abandi bari muri ico gisata mu ntumbero yuko novuga ngo twigishanye, tumenye ivy'ubuhinga bashoboye natwe tudashoboye, dusangira ubuhinga kugira ngo dushobore kwigishanya muri bicanke biriya. Na kare mu Kirundi bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri. Vyari vyiza rero yuko ayandi mashirahamwe mato mato nkatwe akorera muri ico gisata dufashanya kugira ngo kumbure tumenye vyinshi dukorere hamwe, ivyo tutari bwakora tubishobore tugiye mu runani, ariko kandi kugira ngo dushobore kwagura isoko bivanye n'ibintu dukora. Nk'abantu dukora nk'amasite web canke amalogiciel vyari ngombwa yuko tubironkera isoko. Rero ntitwoca tuvuga ati isoko yacu tuyirabishe mu gihugu c'u Burundi gusa, ni ngombwa yuko twagura isoko bikaba mpuzamakungu. Umushikiranganji akaba yarangije atera kamo urundi rwarukana cane cane abigeme kwijukira ubuhinga bwa none.